n'aba GN aho tuza kwakira umugeni wino twakire n'umugeni yaserukiye abandi sa mugenzanje kwanza atwakira abashitsi Diko. Bana ni umunezero udasanzwe yongeze muri uno mwanya ubona yuko ni GN Films all the way from Bujumbura all the way from USA to Bujumbura again and again tumwakira no musore yitwa Parfait muri film Akamuna ariko kandi mu mazina yandi bamwita Davi ni aje wenyene ari kumwe no murundi kazi kabisa keke Ago hakurya Atlantique haramera kabisa hari umuntu ubona munawe ukavuga ati this one uca wibwira this one ni umustar cyangwa n'umunyamafaranga kimwe muri ibyo uyu muntu arasa neza fe ya amazina yiwe nzirimwe nzi ico no kutanga nickname cyangwa stage name iyakoresha kuri social media yitwa FAM the farm ni jonze kabisa irinduze we ni ryahe Ndazi Claudia narindi rinde ni Rehema wala yaririnja Rehema kabisa nabo twakiriye kuva muri GN tutangure he kwakira twarababwiye duherehe ladies first ni n'umushitsi witeka uko mwamaze kubyumva mugenzi wanje twarababwiye ibyo mudusaba mwabwe mudusaba aba GN tubazane bashobora kudusigurira byinshi umwe aradusigurira irese Akamuna uwundi aradusigurira irese yasohotse ku munsi wa gatanu kuva ku ba GN basanzwe bari muri Amerika irese novuga ko yashoye kubonekamo cane n'umukinyi yagaragaye kandi uno muryango ufise impano Diko kumenya byinshi yarese hafi ngabo amavuta muri GN sindamenye yava ko baravuga turamenya byinshi mugasi simvuga ibintu by'abahandi nasundi Rehema turakwake mwisabidi mumeze neza tumeze neza egera mikro bakumve neza nibaze kumva ko tutaza twabazanye utariwe tumeze neza amakuru yabo neza akayaga kwino urakumva neza mbe nakayaga canke n'ubushobozi ugereranije na hariya na hano ameze neza kome ngo urafise udusoni oya ameze neza cyane mwamaze kumwumva uyo ni Claudia aje kutuyagira ku gikorwa cabo gishasha abajeni bariko gusora infilme bise Impact aho tuza kumva byinshi cyane tumenye ngene abajeni bo muri Amerika bashoboye guhura tumenye ko bamenyanye na Sabasa Kirino canke yamaze gushika hariya mugi imbere ya byose nongera kandi nakira umusore wanya ariko arabikora neza mwirere siraho yise Kamuna David turakwakiriye rero GN ikindi kintu ndayikundira imbere yuko avuga twemeranye mu GN fisa abasore b'amatafu n'abasore baba bahagaze neza pasapasa bakora heje sindabimenya David welcome bro murakoze cyane yego umeze neza kuri amahoro wumva gute iruhande yo mu diaspora usibye ko nabyibushe no kuri byose n'amahoro wabyibushe muri zirya condition urimo zitoroshe yego cyane burya iyo ubonye umuryango umushikanje yafashe no kuri nka mushikanje yafashe nk'umuvyeyi ndabyibushe ntubona no kuboko ko kwabaye kunini kwaje kandi cyangwa kuvuki mubona bazitangira guterura icuma oya yafashe neza mwamaze kubyumva uyo ni Dava kubwira tumeze neza imbere ko tuyagisha Davi gato tumanze kwanza kwa Claudia nizere ko abajeni kwanza bari hariya bameze neza banzo duhintasha bakurungikanye zobajeni bari hariya of course nimba baraziguha barabatasha kandi barabakunda cyane yego nabo barifuza kubabona natwe turifuza kubabona apana kuma tubarabira mu biyo gusa Claudia turakeneye utubwire neza na neza imbere ko twinjira neza mwireresi yanyu shasha turakeneye mutubwire aba GN bari ariya ngere mwashoboye guhura na Sabasi mwaye musanzwe muzi na Nyakirino canke gabaye mu menyane Sabasi amaze kubashikira hariya byagenze gute
Ku ruhande rw'iwanje sinamumenye hariya nari nsanzwe ndamuzi bivanye nyene n'ibyo kuri social media cyane cyane ku buririmbyi bivanye n'indirimbo yaririmbye ndayikunda cyane ninde umugabo nka Yesu yongera aririmba bomoka Yeriko niho namumenyeye ndongera ndamumenya kandi hari akarere ya postinze ndakomentinga aranyishura irega postinze he kuri TikTok okay naho natanguye kumumenyera ntangura kumukurikirana ubwo nyine duca turahura araza muri Amerika turahura hari haheze igihe kingana gute mutangiye kuvugana na Sabasi? Nticari kirekire cyane kandi ntitwavugana gusa yari comment umuntu akakwishura ariko inbox mwari muzina mwavuga yari comment just ku bintu byiwe on social media ntani namba yo narimbize gusa nyene twisanze mu bikorwa bisanzwe egura kora tubwiye kuntu mwamenyanye mu nyuma Sabasi araza araye barashika muri Amerika byagenze gute mushobore guhura ko turaza Amerika nini cyane mbega byagenze gute rero mushobore kubona na Sabasi ubwiwe? Sabasi gituma twabona icyatumye tubonana n'umugenzi wa mukuru wanje Nisha munamuzi Nisha Sandarimba Gospel rero niwe yaduhuje ubwo bikorwa biratangura Sabasi amaze kubahuza turakere nyene twumva ingene yashotse ababwira umugambi namwe mushoka muwakira nigari namwe mwamenye ko mufise izo mano zo gukina mbega ni Sabasi we yashitse ubwabo abaproposa ko mutangura kino gikorwa cyane namwe mwaravyumva mu mukabura ukuntu aho muhera? Okay ko bijyanye n'ico nyene urabona ubuzima tubayemo hariya si ibintu byoroshe abantu tuba turi bize cyane n'ubuzi kandi si ukuvuga ngo ibikorwa tuba tubishaka kubikora kandi ni benshi batanguye birabananije ariko tubonye umuntu afise impano tuba twifuza natwe kuyikora nubwo biba bitugora rero tumaze guhura ubwo urazi ko umuntu bimenyereye nyine yarapropose nyine turakora igikorwa natwe kubera twagomba kubikora tuba dushaka gusohora ubutumwa bivanye tubicishije ku ma media kubera kubijanye na gospel muri Amerika ni ikintu kigoye cyane si heshi wosanga abantu bari hamwe bariko barakora igikorwa ca gospel nko mu mashengero usanga nyine ibintu bigoye abantu badasenga ariko tukifuza kubicisha ku ma media kugira ngo nubwo uri gukora kazi ufise n'iminota 2-3 ushobora gutora telefone ukaraba kuri media nubwo yo bari minota 2 ukumva ubutumwa buciye muri media nk'ibyo wamumenye watangiye kumufollowinga nk'umuririmbyi? Of course na films muri ko murakora radio harimo akantu ka gospel side ya gospel ariko kubera iki mumaze guhura mutiyumviriye kwinjira muri music hago mukavuga ngo reka twinjire muri movie career? Okay bivanye na proposal ya propose ntiya propose of course indirimbo arabandanya kandi ndibaza mu ndirimbo zimwe ziwe muramaze kumbonamo nabeshe genda umuntu nkunda kuririmba kandi ndumuririmbyi uranaririmba? si cyane ariko ndaririmba nyine mu makorale mu mashengero gusa sinda ja kuri YouTube ndirimba gusa ndirimba nyine mu rushengero rero byose nasanze ari ibikorwa byiza akora ariko ku ruhande runini nyene twabonye byose tubikora kuko urabona no mu ndirimbo ndimwo no muri movie nyene twabonye nyene tubikore kuko nyene twabonye nyene tubikorera. Sabasi amaze kubabwira kino cirumviro ko mwotangura gukina byarashotse bikorohera uri umumama urafise umuryango mbega umutware wawe yarashotse abitahura bimeze gute duha umuco canke nawe ngira tusanzwe mubikorana tutabizi? Ko cerekeye umutware
ni nawe cyane cyane baba bari kumwe cyane na Sabas. Kandi kuba ndabirimwo nawe abifitemo uruhara aranabikunda. Ubwo rero nawe ndibaza nawe mwaramubonye muri Impact. Rero sinobivuga ko cyane ngo mwaramubonye. ariko keke mbere ko tubandanye ndashaka kubanza dusharinge gatoya umunsi wa mbere muhura na Sabas face to face byari bimeze gute? Kubera je nenda muzi kuri media we byaramugoye kumenya kubera uraza abafana ni benshi kandi ntabwo namwiyeretse kuri media kandi je sindari umuntu wa media cyane ariko umunsi wa mbere tubona nyine yari dada na kaka nyine ndishimye kukubona nawe ndishimye kubona ibintu nk'ibyo ariko twari twishimye twari guciringa to mwamaze kubyumva ni Claudia nkoresha Claudia kuko no mu ya filme shasha niko yitwa niwe ariko turayashaka aratubwira ukuntu bashoboye guhura na Sabasi. Claudia we Sabasi amaze kubabwira kino cyumviro mbega barya bandi baje gute nabo mwashoboye kubabwira gute no mugambi cyane abo barizanye bari basanzwe baziranye na Sabasi ngira cyo bubiziko. Okay. Bajya bakinyi bajya bakinyi dusanzwe dutoye hamwe aho tuba turi bamwe se muri state imwe bajya bakinyi bose muri Impact kandi harimo nabo muvukana bamwe bamwe. Yes. Okay. Ariko si bose nubwo mubona bose umenga turasa ariko si bose harimo abo tutavukana. Gusa nyene urumva tumaze nyene kwicara tukayaga ku gikorwa ubu baravyumvisemwo nabo kuko umuryango urazi nko buri kure baravyumvisemwo nabo bavuga ati naje ndashoboye kujoining then barajoining ibikorwa birabandanya. Sabasi arababwiye umugambi ntatevye kubabwira umugambi aciye azana igikorwa ca mbere novuga kimaze no gushika ku rubuga rwa YouTube Ireresi. Mbega twarabonye ko Sabasi yashoboye kuyandika n'ubwa mbere muje muri bino bintu byaraboroheye nize ntambamye mwage muhura nazo Sabasi ko bibari ibintu bigoye nkaje nontora nje gukina sishobora kumenya ari gitara iba ihari ugasanga ko ndabahehe byo bimeze gute igihe mwari ko muri kuri tele muri ko murakora Claude? First ever it was fun. Byari biryoshe twari turyohewe kuko twari turose umuntu adukinisha nkuko twari byari mu ndoto zacu twari tubishaka ariko ntitubishikire. Cya mbere na mbere twarabyishimiye cyane. Cha kabiri changamoto sorry nta kibazo ndiyo tubaracunga intambamye yari hari intambamye yari hari kubera twari bashashe kandi urazi ikintu utakimenyereye bagushize imbere ya kamera bavuga ati action nyine uriyumvira nkora iki hariho ukuntu ushobora kwambara ubuzima butari bwawe mu buzima bwawe tuvuge urishimye nkagiye mu buzima bwanjye nkunda kuba nishimye ugaca umbwira ati nkore nambara ishusho y'ubuzima bwo kubabara usanga ari ikintu kigoye rero hajya rero bakubwiye action udusanga bigoye kandi changamoto iza kujya muntu director nawe usanga bimugora kubera n'ubwa mbere iyo niyo changamoto twahuye nayo kubera twari bashasha kandi ntibyatworoheye ariko turashima uko biri kose nyine Imana yaradufashije yes niye scene yakugoye uri kuri acting muri Impact hano wasubiyemo kenshi kabisa turiko turaganira no ndi yakinyagwaye atava mu gitanda atangurira ari mumenga ari mu bibazo mu gitanda ego scene yangoye abantu bavuga ati hano hantu rero maswe no kubiheba kabisa. First of all, jewe is just menga nta scene yangoye kweli kubera jewe nsize aho kurira uragenda murakora yes kutwengaho niyo uba ndahabona aho haroroshe urumva nicyo gituma hatangoye hajya kugwara
nubwo ntabikoze neza ariko gusa ndibaza sinzi ibiri imbere ariko aho bampaye kuryama nawe urumva aho kuryama uba wumva worohewe uba wumva worohewe si kumwe n'ahajya baguha ahantu h'amajambo menshi usanga urumva rero jewe aho bampaye numva umenga nta kibazo nari mfise gusa changamoto yahabaye nuko nari mushasha usanga director tumuha changamoto agasubiramwo inshuro nyinshi ariko bizoza keroke turakeneye utubwe neza ino nkuru mwakinye mbega ni inkuru y'umukinyi muri mwega sanze musanze mukorana bino bikorwa canke ni Sabasi ubwo yicaye ahantu yumva ko akutumenyeye amaresi wa kubyafata umwanya agasenga akumva Imana iramuhaye ubutumwa yokora navyo byagenze gute muri ino filme yanyu? Okay. Nyene nka mukuru wacu yaratuzaniye movie turakina nkuko abibabwira ko manza gusenga of course arakunda gusenga simbeshere arakunda gusenga kubwanje jewe rero sinomenya ngo ayekuye he ariko yarayizanye but bivanye naho turi the situation we have in USA ugwaruka the youth usanga bigoye cyane kubera baricanganya cyane n'ahantu hari ibintu byagayaga bahendwa n'ibintu byinshi ukurikiranye rya movie cyane irimwo inyigisho z'ugwaruka so ndibaze ko yahagaze ku kintu c'ugwaruka bivanye n'ukuntu ugwaruka gwitwara mwarabonye uriya mwana ukuntu yakinye Grace yarakinye ukuntu ugwaruka gwitwara go muri Amerika je ndibaze cyane jewe nka jewe mukinyira kinyamwo yarankozeho cyane ku kintu cy'ugwaruka kubera ndababayemo kandi rufite abana usanga nyine bigoye ndibaze ko yahagaze kwico usigura ko impact yari impact nyene n'impinduka uko uriko urabyumva turi kumwe gusa na Claudia turi kumwe na Davi imbere ko Davi nawe twinjira mu Kamuna neza na neza Davi ni umujene asanzwe akorera ino Davi imbere ko tuyaga neza turakina tubwire mu baje kuva hano kwa Sabasi ni kwagize ico kubakora ko nkuko mwari musanzwe mumumenyereye muri kuri terrain muri ko murakora mu ngubu akagenda akabasigira wundi mu director mbe nkamwe gubwanyu mwavyakiriye gute byaraboroheye Akamuna ubona ayisize mwatanguye no projet bimeze gute? Bisanzwe umuvyeyi wese ahari ahavuye abana bose bategereza guhungabana rero Sabasi ni intwari ni umuvyeyi kandi abushitse yarabizi neza bivaye n'ingene asenga ngira yarabona imbere ingene hameze yaratwigishije agenda twubatse n'ikintu c'ubutwari natwe ubwacu twari tuzi ko atavyo tuzoshobora ariko urabona ko twagerageje turabishikako ko abarundi bacu bavuga ngo isase riva ku cuma ni kwagize kuba sinzi ko navuga kubakomeza cyangwa kubasitaza ariko umuntu aba yasize yabubatse mbega umwe muri mwe bw'abavuyemo hari ukuntu haba ikintu co guhinduka nawe umubandanya muga mukumva ahantu hasigaye hari vide ko nakadahari nahungabana rito ryo bajyarabaye mu mugwi ihungabana ryabaye ku kuntu Sabasi turi kumwe yari umuntu aduha akanya akatuganiriza akadutera inkuru rero turi muri location twarakumbura bijya bihe twaba turi kumwe twumva turamukumbuye wasanga tunamutelefone tutazi n'amasaha arimo hariya akadukundira akanatwitaba kandi nawe ntibyamworoheye burya yaguma tubaza ntiyaryama nukuri turiko turakina misi yose yamadutelefona bimeze gute urabona ko amasaha yino nayo hariya sico kimwe bimaci ntibihura ariko umuvyeyi wacu nukuri sinzi mwamaze kumwumva uyu ni Davi nawe inkuru nini yino rero Akamuna isa nk'imuhagaze ko niwe iraba n'uwo bita Yvette muzi benshi nka Kanyana Davi no nkuru ni rero ubwo Sabasi yivuga ubwiwe ko izoshobora no kurangiza no mwaka turiko turayikurikirana ishobora kumara igihe kinini kandi rero tugiye kubona yakinywe mu bihugu bigera kuri 3 ndavuga mu gihugu cacu mu Rwanda eka no muri Amerika ino nkuru ni inkuru hanini iraba mu buzima tubayemo bugiye butandukanye yabugwarukira dukora ko abavyeyi mu kibano ibyo tubona
beko igesa baseko yego yafashe umwanya arayandika muga inkuru bayizana nko kuri wewe Davi ko ahanini ihagaze nk'uyihetse ni uyihetse Davi byarakoroheye kubona bakuzanye uzoshobore kukina bino bintu kwama mu buzima ubabaye utabizi ubuzima wateyemwe n'abavyeyi kubera abavyeyi tubaye mu buzima bama bashaka kuduhitiramwo batama bashaka amahitamo y'abana byo bimeze gute bisanzwe nkitangura kubyumva Sabasa bimbwira byarankomereye cyane kuko uramaze kubona kuva ku ngazi ya mbere usimbiye ku ngazi ya 50 ni ikintu kiba kigoye cyane kuguruka atamababa ego narumva yuko nzogerageza kubitora ariko sinavyiyumvisha ariko buke ngenda ndumva yuko no bishobora no bikora agenda rampa nawe nyene intege hanini niwe agenda rampa intege kuko naguma ndambwa ati nzavura ntabishobora kuko ndumva iyi filme hore wampaye nini ya cyane gose ego ni experience yari imeze gute guhura na Yvette muri rya ango basanzwe nakinamo muri babiri nka couple mukamacinga mwabujya bon Jangoye cyane ahubwo mugane wawe ndagarutse kuko hari filime nari nakinye kwa Kamikazi mufasha kuko naho nyine nari nashatse gukina nkabijya ariko ho kwa Kamikazi ntibyari cyane nko mu Kamundi nkuko tubwiye Sabasi yarakurondeye arakuha igicapo yuko wifuza uratubwiye no kuva ku ingazi ya mbere ugasimbira yo kwijana umunsi wa mbere nkene kumenya umunsi wa mbere Davi mbere kavuge parfait ni Davi niwe kinari umugabo wa Yvette nyina we nawe ni Senge umunsi wa mbere muragiye kuri terre baraba mugira mutangure kwactinga mukine byari bimeze gute nkuko wavuye ku ngazi ya mbere usimbiye kwijana ntawe nibyabaye rego turakuzi Davi umaze ku kwandika ubumenyi byo Davi n'umwanditsi twarakubonye mwarakoranye gito mbega byari bimeze gute umunsi wa mbere muri Norerese Akamuna niyo twumva tushaka kumenya neza byarangoye bwa mbere byarangoye sindababeshe wowe no kwabitinga cyane kuyadapta muri team nshasha tarumenye kuyadapta muri team nshasha ntabisanzwe menyereye na acting irabanzika kuko bijya bintu byacu si ibintu byoroshe ushobora kubona umuntu ari acting ukavuga ati bya muntu ntazi gukina mugabo bibemwe nawe ura rero byarameze nk'ibingora gato ariko kumwe n'Imana byarakonze arageze genda afata umwanya gato ndabwira director ati ndindira gato canje ahantu ndasenga ndavuga ati Imana kuri rero iki gikombe kindenga simaramare kubaye n'ibyo nabantu nanje bari basanzwe bazi simaramare iki gikombe n'ukuri kindenganye ngarutse byarankundiye cyane gose gushika yaho mu director abwiye ati none waruri yego ariko siko turababwiye Norerese Akamuna parfait ahigeze ni Yarerese uvuga afata gatebe wicare Yarerese iratanguye abona umukozi w'Imana yaguye pembeni yateye inda tukeneye umuntu wese arifuza kumenya Akamuna ingene igiye kubandanya ingene parfait agiye kuronka umwana avuye kwa Berize parfait asanzwe yarafise umufasha wiwe ni kira muntu wese ashobora kwibaza bige bitandukanye ko Norerese ikora ku bakozi b'Imana ko n'ibintu tugiye tubayemo mu mashengero aho muvyo yashobora kuza umuntu wahisemo mu buzima bivanye n'ubwo kakakwankira iraraba buri muntu ubuzima bwose tubandanya tugenda kwa Claudia ko nawe nyene yarabonetse muri arimo ni mushiki wa parfait baravukana bose muga umwe ari hanze undi arino Claudia Mukamuna nawe nyene Sabasi yarababwiye inkuru ukuntu imeze nyene kwanza kumenya mbe burya biraboroheza gukora collabo n'abasanzwe bari ino namwe muri hariya biba byoroshe biba bimeze gute nkuko batanguye tubwira turazariya umwanya ubugoye ubuzi mukora ku masaha bimeze gute gira tumbandaye tubabona mu Kamuna kandi twabone ibintu bijanye nyene ku bijyanye na Kamuna muri America Collaboration biragumye ntibyoroshe kandi naho nyene bishobojwe n'Imana birashoboka
ku ruhande rumwe biragumye ku rundi ruhande biroroshe tubishobojwe n'Imana turagerageza kandi tuba tubyipfuza ko tuguma tuboneka ariko uyu mwanya mwebwe muronka ngaha twebwe hariya uba ugoye kandi bivanye n'ukuntu mwebwe mufise abantu babafata amasanamu usanga byoroshe kuko hariya twebwe nyene usanga kubera tutaba turabimenyera usanga changamoto na ntabahari canke barazimvye barahari ariko barazimvye barahari ariko barazimvye si nkuko kwikora k'umuntu wo ngaha kaza ariko bo barahari muga barazimvye hari urazi umuntu ngo ashobora kuza gufotora even one picture ifoto imwe yonyene ugasanga umurishe amafaranga nkano wo console mu kwezi kose yaje gufotora ifoto byonyene birashoboka nivyo canke nibihuha twabwiye First nihereye ko jewe mu mezi 3 aheze ntaraza naragiye ahantu ndifotoza kuko ifoto 12 n'amajana 3 y'amadolari rero bivanye naho turi kandi ko dukoresha amadolari rero bivanye na changamoto zihari no kubwira izo foto ko ntarazironga kandi nararishe uwo musi nyene ntushobora kugenda utarishe batangira gukora wabarisha iga kava twabonye kuri ino reresi yanyu shasha ko ari izo foto wakoresheje yes ariko urazi ko zari 12 narose mwimwe ninaco gituma abonye ariyo bakoresheje kandi kuko none na foto wemwe muri 12 jibu ni oya rero uca wibaza kubera iki ntarazironka kazi kenshi niyo mpamvu turiko turakubaza ino collabo y'abajene bari ino ntari ko biborohera muri ino resa Akamuna ko tumenyereye Akamuna isoka ku munsi wa kabiri ari umunsi yashoye gusoka ku munsi wa gatatu Sabasa aranasaba n'imbabazi aravuga bivaye n'ama image yino yatevye gushika ino mu Burundi no mpamvu reresi bitakunze ko ishobora gusoka ku munsi wayo abantu basanzwe bamenyereye ama isohokera bega biba bivuye kuri uwo mwanya ubusanga mwe mutahurije ko kubuzi canke n'ibintu banyene byagoranye muri kuri terrain biba bimeze gute kuri terrain birashobora kugorana ariko bivanye of course ama image turashobora kuba tuyafise ariko bivanye n'ivyuma ukuntu birungikiranira ugasanga parti ya mbere irashitse hariho ikindi urundi another part urundi ruhande rwo hagati rudashitse ugasanga haciye hashika urundi kubera ivyuma urazi ko bihana ibintu biri different nyene ugasanga hashitse iki nishashitse so ntushobora gucanga inkuru ntushobora gutandukanya inkuru ugasanga nyene biragoranye mu buryo nk'ubwo turarindiriye iyindi shike cyangwa tukanabivamo bagaca bakora bo ngaha gusa kubera ibyo wacu byatevye gushika ari nayo mpamvu cyane cyane uri kurambona ngaha ko naje gukina ariko iki kintu keke ndashaka maybe nadaka kidufashe neza sindagitahura neza mu bihuza gute mu macinga gute amasanamu hariya na yino abantu bakagobona filme yasohotse nkaho muri kumwe mu bihuza gute Sabasa araturunkira ama image abo bo barahariya baragitinga baje akarongo ka produit mugaca muzihuza n'izindi yego barazizana kubuhe buhinga mukore ni Google ni baraca kuma computer cyangwa nyene nk'ukuri kurambara nkazana na memo ahorera intumwa zama mu ndege zizana zisubirayo ko biremereye keke biroroshe biba bigoye Claudia nk'ukuri kuratubwira wawe bumeze nk'ucishamwo niyo mpamvu tumaze iminsi tukubona ngaha kandi igihe uhamaze si gito cane turakeneye unatubwire myezi na Claudia icamuzanye arafata itike warayitabura araza mu Burundi ariko umuntu aba azanywe na byinshi ari umuntu aba azanye n'ibindi bikorwa byasanzwe akora ino ari by'ubuzima bwonye bitaturaba nundi abavuga jewe naje kubera kino bikorwa asanzwe nkora ndagikunze niyo mpamvu navuze reka nze kwifatanya n'abakinyi bari ino bimeze gute mbega iwawe kandi tukiraho nyene
na musaza we bose barino bose tuziye uko arabagiye ego arino mbega mwese mwari mwazanye ni na bino bikorwa camwe mwaje mu bindi by'umuryango nyene tutazi. Okay. Kuri ico abasaza nje barakasa amatike sinarenze ibibazanye kuko kira muntu abafite project. Okay, tuvuge kuri wewe. Yes, shora kuvuga ivyo aho. So ku ruhande rw'iwanje jewe cyane sinkunze kuza muri Africa ndi umwe. I always come with my husband. Okay. Yeah, nkunda kuzana nawe ariko jewe nimba mumubona ngaha natumwe na GN. Wow. Natumwe na GN kugira ngo ibikorwa bitworohere cyane ku ruhande urabona nk'ubu nije ndiko ndakina ku ruhande runini. Uri main actress muri. Okay, so mwana we the sister woyo. So ndibaze ko mu Kamuna mwararavye hari uruhande nakiniye muri America ndiko ndayagana Senge. Ndiko ndamubwira ati ibyo bintu murimwe nibiki jewe sindabyumva ni mu ndindire gato ndaje. Ndibaze ko ari cyo gituma muri ko murambona ngaha rero naje. Sasa waje warungitswe na GN ikurungitse gukora iki? Mu gikorwa. Yaje gukina. En fait ya Senge arano yamuba ariko baravugana ko Senge ni mama wiwe amubwira ibyo biko birashika musanga za wanje ngira nkinirereze biko birashika musaza wanje Parfait ni mama ndiko ndumva arambwa jewe buba ndaje. Bisigura ngo ini no how can I say beta continuity mu gifaransa. Okay, kuno kubandanya no rukurikirane ntivyari gushoboka yuko abikina ari hari story ubugimeze nti gushoboka ko abikina ari muri USA. Yari impaka shike hano amaze kuvuga ndaje araje kura musaza wiko biramushikiye umva nibishobora kukunda ko aguma hari yateguza kuza ngaha mu Burundi umva n'ikintu gitangaje umuntu wese ashaka kwiyumvira ni gute abo abajene bageze mu gwego go gufata umuntu akurira indege iva muri Amerika Rimona kanovera ka film ko umwanditsi abari kagorora inkuru ari gihara bati inkuru vyibura shizemwo na kayagiye hariya byo babyiza gusomba. That's why rero mukuru wacu Sabasi yabigenjeje akaca murungika kugira byumvikana ko biriko birabatwara uburyo bwinshi. Iyo umuntu ari karashora amafaranga mu kintu byanka byakunda bakeneye inyungu ano mahera muri ko murashira mwa bino bintu murafite ishizere ko muzoyagarutsa. Ico c'amafaranga sinokivuga ko cyane kuko cyane duhagaze kuri gospel utanga ubutumwa. Rero iyo uhagaze ku mafaranga cyane ku ruhande rw'amafaranga ndibaze ko atavyo wokora ntavyo wokora ariko bivanye n'ukuntu dusohora ubutumwa buciye kuri social media kandi kujya gusohora ubutumwa n'Imana ibikoramwo nimba Imana ibibona ukora ibintu byiza nayo iguhezagirira. Rero mu bintu byose dukora ntidushira amafaranga imbere. Ushize amafaranga imbere nka jewe like example shize amafaranga imbere je ibi navyo ndokora no hari ibindi bintu nashira gukora nyene bikinje of course ibi nyene ni ibintu nyene ukora ati reka nkorera Imana utavuze ati reka ndondera amafaranga. Yes, ariko ikintu gisa nico byegeranye cyane ndibaza ngo nk'umuntu nka wewe mwa bino bintu ubirimwo kuyihe mpamvu nuwe muhamagaro wawe no munsi uhagaze ko mukumva ko watanga ubutumwa biciye mu mwirerese. Okay. Ikindi kintu kinyegeje nyuma kibazo cyiza cyane. Bivanye naho mbaye muri Amerika twagize ikibazo c'amashengero nimba ubona bino bintu uvuga ubona akamuna dukina amacakubiri y'amadini ibintu nk'ivyo turabifise muri Amerika. Mashengero yari gabuye ibintu byinshi biraba ingorane abapasiteri ntibumvikane twebwe twarabaririmbyi aho twasengera ibikorwa birabomoka tuburi nyene dutanga ubutumwa. Rero cyari gikomere kinini kuri jewe bivanye n'ugwaruka kandi tuba dufita urabona ufite abana urakona ugasengera ngana umunsi ejo ugasengera hariya igeje ugasengera hariya. Rero ni gikomere kinini kandi nasanze ndabikunda
nasanze navyisanzemwo kuko nari nipfuza gusohora ubutumwa kandi kuva kera je narabona barya bakina nkavuga ati mana nanje ndipfuza gukina rero byaje ndabishaka kandi byaje ndabikunda kuko mvuze ati ndabirimo kubera amafaranga mfata n'ukina no kuvuga umuhamagaro we nimba ndumva keke no kwimpactinga kuvuga ati hano hantu hari ikibazo reka tureme impinduka canke twereka abantu isaha igeze mu kubaha ubutumwa bamenye n'Imana turonke naho tubucisha muronke naho mubushisha Claudia tukiraho nyene uratubwiye kusanzwe ubikunda muga hariya mubaye ni ibintu biba bitoroshe kira mu wese abari n'ubuzima bwiwe yiruka mu bintu byiwe muga ko babimeze kose mu bamusi imiryango mukomoka ko mu bamusi ababanyi mu bamusi abagenzi mbega ubwawe abagenzi cyangwa mu kibano bavyakiriye gute batanga kubona muri buno buzima bwo gukina amareresi batari bakwiteze koko ndibaza hariya nini wacu biratandukanye ni wacu reka ndavuga abavugira kenshi iyo bakonye muri bino bikorwa uri umukobwa biyumvira ibindi bintu uri umudamu baravuga uburyo urugo rwaranse niyo mpamvu bagiye muri ibi mbega mwebwe hariya bimeze gute nizaye commentaire wagiye uronka zigeze zitandukanye tamaze gutangura kano kazi ko nako nyene nta kazi ugiye kubivuga butumwa nta kazi n'umurimo uri kuburi kurakora nkuru kurabitubwira bimeze gute nizaye commentaire waronse ukumva umwanya umengo uracitse intege izindi zikagukomeza biri gute abivanye n'iki gikorwa urabona ari cyane jewe sindagera kure niho nkitangura kandi je kenshi sinkunda kuraba negative comments urumva iyo uravye negative comments ntabwo ushobora kugira kure uracika intege uraba barya abantu bagukomeza rero kubera ari igikorwa ca mbere dusohoye of course kiracyari gishasha turacyarindiye turaba ingene bacyakira tumva ingene badufata kubera nkaho mbaye jewe beshi urabona Amerika ni nini Amerika ifise ibihugu 50 rero ivyo bihugu 50 ndibaze kwanda igisagara kimwe ndibaze Burundi ni buto yego usanga state imwe yahari rero kugira ngo bakumenye nka industry y'intuzera abagizaje bo mu Burundi tuvuge ururimi rw'ikirundi ntirugera kure rero kugira ngo bakumenye uri umusane wo mu Burundi ibintu by'ubustari hariya nashobora kuba umusitari hariya Imana yonyene ari kwerekanye like nka mukuru wacu bari bamuzi uburirimbyi bari bamuzi ku mareresi of course abarundi nkatwe kuko turaba Afrika hariya abafrika barashaka kumenya mwarabanye bakakumenya ariko tugiye mu ruhande rw'abanyamerika ntibatuzi nibaza ko keke mugenzanje nico bashaka kuvuga feedback kuri bano barundi bacanga n'abanyarwanda barakurikana ibikorwa bari hari feedback kugeza mu mwanya umaze kuronka niya iyi wanje bado sinda urabona ndino na connection ziragora yasohotse ndi ngaha sindamenya ibintu biri kubirabandanya ubwo ninshika hariya niho nzoja kuri social media ndabe ibintu biri kubirabandanya nta na kimwe ndabe ikindi kintu tukinga wavuze ikintu nakunze ati muri Amerika ni nurundi rwego ni indi level bo bageze kure bafise ikintu cyitwa Hollywood kiragutse cyane nibaza yuko nisi nzima nihirabira ibintu byitwa films iyo muri ko murarabira ibintu ndiko tubifata nk'indoto umwanya umwe ngo umuntu yovuga ngo ntizibaho murabona yuko byozoshika basi nubwo atubanywa kino kinjana zino filme muri ko murakora nk'abarundi hari namwe mukazoja muri iriya entertainment ya hari turoshika neza cyane birashoboka kandi birimwe n'Imana of course birashoboka bivanye nawe bidi ubisizemo kuko ura proposing kandi nyene ugashika imbere kuko hariya ni freedom urashoboye gushika rero bigomberwa ushiremo inkomezi kandi werekana ibikorwa ntushobora kugenda gutwara amajambo gusa atagikorwa nico gituma dukeneye gukora kugira ngo tubane mission imbere yo tuzogenda kwerekana ariko wavuze no ku kintu citwa ururimi Nubona ko ikirundi gishobora kuba intambamye bigatuma guhangana n'isoko rya hariya riremereye cyane bishobora kubagora kwemerera mu kinjira kuri ico c'ururimi tubuze dukore mu kirundi ntabwo tuko turondera isoko ryo muri Amerika tuko turondera isoko ryo ngaha but nimba dukeneye ko tuba international nimba mwarayibonye hajya mwajya impact harimo abana batazi kuvuga ikirundi rero there is no way twoba forcinga kuvuga ikirundi kandi batakivuga of course twarasize ko translation mwarabibonye so twagombye yuko bajya batumva ururimi nabo nyene bashobore gusoma bamenye ibyo biriko birabandanya
rero kugira ngo tube international bikeneye dukoreshe n'igiswahili dukoreshe n'icongereza cyane cyane icongereza kubera icongereza nico kizodushikana imbere kubera tubahaye ibyo twakoze nabo nyene babiravye bumve ururimi urabona dukoresheje let's say like Nigeria they use English and that's why ibintu byabo biri imbere kubera birarabwa n'abanyamerika bafite na public nini bafite igihugu cyagutse gifite abantu so ariko twebwe no munsi ngaha turiko turayigiza mu Kirundi hariya ntibishika kubera ururimi ntibariko baratwumva so bintu nk'ivyo sasa uno munsi uri hano uri kumwe na ba Davi wabonye na yindi timu nini yagutse ubarimwo ukabaraba wataweza kwe bubona bazobishobora nk'igihe mavuga no munsi ati it's hard time we have to act in English cyane ahubwo je nije ntabizi nitwarigije mu cyongereza twarayazi cyongereza Davi waratinze mu cyongereza of course yes can you guess right now murashobora kudukorera akantu mudukinira akantu in English even 1 minute oya nimudufatireho tuzobibona fine are you ready? You ready to go? Diko. Jendo kunyami. Aya maslenga ya Claudia nayo bashobora bavuga slenga zikoresha. Sanzwe Diko. Amasene azosoka turi kumwe nawe. Muzumigwa. Ni muzokwigera mumenya ko ari parfum wabona. Of course. Muzobona umunyamerika. Ariko birabaho hari uziko n'abakinyi b'abakoreya twamenye badukinga mu Congereza atari nico bazi barabakubita script bagenda bakatinga simaka ubu nabizi cyane. Claudia uri kuratubwira ko ubu musha gushira ibikorwa byinshi n'inguvu nyinshi kugira muronka amasoko agiye atandukanye ikibazo kica kiza nuko Sabasa atari hafi muga ukomeze kose timu muri ngaha mu bamuzi kungene nuko murategura mbega bigiye koroha tubona aba GN bino bariko barakora tukabona nabari bariko barakora zino rero zose zizoguma zigenda ku rubuga rumwe caye mu nyuma tuzova dusanga haje aba GN bo muri Amerika bagize gwiwabo nabino bafise urundi gwiwabo bigiye kugenda gute bizoba byoroshe nituzova dusanga abakunzi bino bikorwa byanyu batanguye kujuragika ariko bivuga ko nino filme nshasha abantu bataraja no kurubuga rwa Sabasi mugende ni hiri mu isangeyo mbero nyine yasohokeye kuri GN Films ni hiri no mavubajije kariko tuzobandanya tubibona ni film imeze neza ifite histoire imeze neza bataraja kwira bari mukubitire ku rubuga rw'aba GN mugende mu irabe imara isaha imwe bobo batanze yose sijabindi ni full movie ni full movie sijabindi tumenyereye bagira du party nko mu Kamuna baduha 30 minutes natutwa dushaka ibintu binini cyane turekene Claudia utubwire ukuntu bimeze kino kintu mwa mwaramaze kukiyaga ko canke je ndimuvuga tuzoyaga imbere tubanye ngiye bikorwa biko biragenda okay kuri ico je ndo mukinyasanzwe ibyo ni ibibazo bya management so gishobora bisanzwe nubwo bavuze ngo Sabasi ntari arahari uburyo butagaragara twebwe GN tuzoguma turi umwe nkuko mubona GN ya Amerika dukora na film imwe nubwo muri Impact tutarimo ngira n'izindi zose tuzokwama turimo nta yindi YouTube channel ndibaza nzokora muri vision yiwe nta yirimo ahubwo GN ya Amerika na GN yo ngaha mu Burundi tuzoguma turi ahubwo hari ibikorwa byinshi byiteguriwe n'ama GN yose yatugiye gukora kumbure rimurindire muzobibona niko twavuga ko abantu arapanga Imana nayo ariko ndavuga none bitubwiye hari amakuru dufise yuko mushobora ko mufise target yo gufata East Africa ngo hoba hari n'ibikorwa mushobora gukora vuba Nairobi Dar es Salaam gufata urugendo makuru twumva tutazi mugende mwatubwiye tuba bambere bo kuyamenya tubimenye mgiye gukora kuno kuzunguruka akarere mu bisanzwe ariko ubwacu turumva yuko na Hollywood twahagera bizoba mu kwizera asinovuga yuko bitazoba bizoba mu kwizera
ariko reka tubirindire ubw'Imana bizoba yabo ariko murabitegekanye erega ariko Imana ntiturashikayo we Hollywood Hollywood yarashitse rero twarashitseyo narabonye amapica zagiye kuvisit uriya musozi muremure uko twarashitseyo ahubwo unyibukije n'ikintu ariko aratembera wamengo ni je ndi je nabayobora bati nabona menga ni indoto kabisa yego ni ibintu byashoboye gutangaza abantu benshi bagiye batandukanye ko niyo yaragishika hariya nta n'indwi bwahere agishika hariya turamubona yagiye gutembera ko benshi bavuga ibyo bitandukanye bwa Sabasi ko agiye abajeni tugiye kubandanya ibikorwa mu guko benshi babyibaza siko byagenze ariko rero turakeneye amaze gushika hariya nawe tuzomurondera ku murongo wa telefone atubwire yaciye aronka izindi nguvu nyinshi cane arongorotse ku cicaro ca Hollywood ariko rero turakeneye ko Hollywood munayinjiramwo apana kuvisita gusa ngo murayibonye munayinjiramwo maybe nko mu mwaka bariko za Grammy ziriko zirahemba zihembye film ijana tubone mwimwe ya GN mu kugira ngo ukore igikorwa umanza kuraba aho ugikorera rero twaramanje kwanda is not easy to go there ariko twaramekinze turahagera can you go there no ariko twebwe twaragiye nije niriko rero twarabereke Hollywood mu byumviro byacu gufata isi yose East Africa gusa isi yose kandi turizera neza ko bizogenda neza no kuri Marise musanze bazikina muzo no kudukayo ngirenganye mu Kamuna nashaka kwaza ikibazo amakamuna turazi ko nawe tuzobona ama image amwe mu gihugu cy'u Rwanda mbega bagiye mugiye gufata urugendo mwerekeza mu gihugu cy'u Rwanda canke n'abanyarwanda bagiye kuza ngaha inare y'ingore wo muramaze no gutangaza we tugiye kumubonamo muri nore y'ingore kuza mu Kamuna sanzwe baramutangaje imbere rero tukeneye kumenya n'urugendo mugiye gufata canke mwaramaze kurufata ko abagiye narukuntu mukora ibintu mukatugira ama surprise tazi tukeneye kumenya ukuntu bimeze kuko mwaratangaje ubwani ko tuzobona ko yakinywe mu bihugu bigera kuri 3 nabwo tuko turabona abajene bamwe bazi bava muri Amerika bazi none ko tushaka kubona umujene wino yagiyeho nakidashoboka bimeze guteyo mu gihugu cy'u Rwanda tuzogenda biri mu vyumviro byacu ko tuzogenda yego kuko nayo mpamvu mwabonye bajya abantare y'ingore no kuvuga sibo banze Bujumbura mwe muraza kugenda mu vyumviro byacu tuzogenda Claudia Ngrasa yongereka kuri ico kibazo yabishuye ati tuzogenda no muri mu mipango yanje sinaruherera ngaha je narefite yo mu Rwanda narefite yo mu Rwanda ariko bivanye n'ikibazo umugenzi yagize cyo cyatumye rero tuzogenda gutaginga mu Rwanda muhabona izihe nyungu mutariko muraronkana ni bya bindi ndakubwira kuva ku ngazi ukaja ku yindi kubw'umukoreri wawe gusa utaja n'ahandi urumva bikugumiza iwawe nyene ariko mu gihe ukandagira hose biragufasha gutorana na ya nyungu iri hariya ukayizana iwawe kumbure ukadugira rimwe na rimwe kabisa Diko ndabona ungaya usa nk'uwatureze muga imbere ya byose mbaza shimira Claudia ko abitavye ubutumire bwacu bw'uno munsi muga nave ngaha afise ijambo yavuye sinavuye muhira n'ubanje gushikiriza abakunzi b'abajene bo muri Amerika cyangwa mu Burundi atova ngaha atababwiye umwanya n'uwawe Claudia yaje muvuga sisi no sura inyuma ntavuze kano kantu kari ku mutima wonge unabatumirira unabibutsa aho basanga inorerence ishasha okay icyambere na mbere nagomba kubashimira kandi ndanabakunda cyane abafana badukurikirana Imana bahezagire batariho ntituriho icyo nicyo cyambere icya kabiri naho bashishikara kudusengera ku bikorwa byinshi biri imbere ibikorwa bikomeye biri imbere bashishikare kudufata mu mugongo bati bagiye kudusengera mu masengesho basenga ntibaze baradusiga inyuma ibisigaye Imana bahezagire ndabakunda ego ndavuze ngo amen mu kibanza cyawe bibutsa aho basanga inorere okay ileresa ishasha yitwa Impact impinduka mu Kirundi iri ku rubuga rwa GN Films ngo bamenyereye ibihe byose niho dushira ego bagende badusupporting ego
Nkamaze kumumvuye ni Claudia mbwa ari kumwe na David benshi bazi nka Parfait ubu niryo zina ryamaze kumufata. David nawe ni ryahe jambo wumva utova hano udashikirije abakunzi ba sinema abakunzi ba GN umwanya wawe wo kutubwira? Gico novuga nuko nobabwira ati badahari natwe ntiduhari kandi turabashimiye cyane gose babandanye badushigikira badufasha no gushikana ibikorwa byacu kure kuko nibo badufasha kubihereza abandi yego hama baturindire natwe tuzobata hasi ya Imana ibahezagire cyane ariko kandi David bagende baba supporting nawe ko bantu takavuga me David ndakwifuje ko uzongera guhora uvuga icongereza neza ngo si yo accent bagende baba supporting iyo mbaza mu congereza na cyane tubashimira kuba mwitavye umutumire bwacu twize n'undi munsi ko muzotwitaba ego cyane yana barumugisha kubana namwe kabisa abakuzi b'igano barakora reka mfate n'akanyashimira mugenzanje diko kugano cacu no musika bakirangiriye hano diko ndagushimire kuba twakoranye neza bigano barakora barumugisha kubana nawe barumugisha kubana na benshi bari badukurikiranye dusubire kuwa kane utaha turabakunda cyane abandaje bakukana bino bikorwa bya cinema ubona yuko amakuru raje ari menshi kandi muri no sama bagiye kuryoherwa cyane. We love you so much. Hasta la vista.